turavuga imiti uca wumva yuko imiti ijana n'ingwara or mu bintu sexuel si ibintu ntuja kwa muganga parce que atamazi ufise par exemple uca ugenda kwa muganga muri consultation ngo docteur ngo si voilà byose turiko bishira mu miti mugabo hariho ivyo no kwita mu kirundi biragoye nk'ufasha ikirungo kirungo no nuko urumva nibo bubahuka kuvuga yuko sont pas satisfaites kandi kutaba satisfaite akenshi biririye na ejaculation précoce y'abagabo umwana wa 18 ans umuntu ari expérimenté yari censé kuba ari expérimenté yari censé kuba afite expérience mu rugo yari censé kuba bizi mugabo kubera yuko ata muntu numwe bigeze bavugana ivyo bintu kubera kujya kuntu batwigishije yuko imibiri yacu niyo kunezereza kuvyara no kuzezereza abashinga nta voilà donc ibindi ntanagerageze kuvyitaho or c'est pas parce que wewe utavyitayeho ko tu vas pas subir les conséquences muganga araza kunyunganira urumva wowe nturi urashika washaka gushika ariko kurazi yuko ari ahantu ushaka gushika urabizi dufate nico kirumva uragira iyo stress ukumva urashavuye ugasanga uriko bimwe bavuga vy'amayumeur ugasanga ko wishura nabi ugasanga kugira iki mugabo stress ujya sima kubizi n'utabizi les conséquences zo ziramubako amenye impamvu oui mwaramutse mwiriwe bakunze asaba Siren Vibes urabishe actually iyi emission ko rakunda bitwiza kubirimo induru nyinshi ntegerezwa kuyitangura ntekanye mumeze neza aba bakunda fact niyo mpereye ko kurako mu hagati na gatazo hari fun and fact fun fact lol and fact udashaka kunyemera ngo ntekere usa nabi urabishe ndaramukije abantu bose bakunda fun and fact actually dernièrement hano naraje misi dusanga twaronse abashitsi bari abana ba ex-président Pierre Nkurunziza que son âme repose en paix style acabambwira ko bakunda ibiganiro vyacu kandi vyose kunda fun and fact bose mu nzu y'abaracara bakayiraba urabwiye ko dukeneye mama wabo sure tuzogenda bivuze okay kari kunja rero nashaka kuramutsa abantu bose badukunda bose abakuze abana aba mama abatama mwese yambi cyane mugura amamega abafite amamega makeya kora ko iyi emission tuzigiza kumara ntituzi nibimara 1 heure canke 1h30 canke 2h canke 30 minutes ntavyonze gusa kugira ngo ntuze gucikwa gura amamega akwiye hanyuma uyira utekanye hanyuma ikindi naco abana mu bashire kure moins de 18 ans begere kure kugira ngo ntibaze abavye ntimuze gukomera ngo twisankane musendeje nibagira iki abavye ntibakomere ngo tuza kwisanga musendeje okay rero tubivuze kare iyi emission abana ntibaraba ne bakuze aba plus de 18 ans nibo tugira tuyaguye umunsi majeur et vacciné ego hanyuma reka je nitwozira koze ozira journaliste arosa kabisa oh la la hanyuma fisa abagenzi bari ngaha anye sauf mama diasporine nawe hari kandi turamuramukije gose hari ndi kumwe na Dacia Munezero aramutse abafana mvuge bwuke naje wapireka nagengire bu yakaja wagwan my people muraho murakomeye kari ikiganiro ariko nagira mvuge actually mugabo
numva no ndaguteje abafana Gwiki. turafise ukuntu tugabura amasuje ukuntu tuyatora kujya turi 4 amasuje muzara mwumva kakaye akomantaye azoba yatoye dasi Je ndakunda yuko abafana Mama Maya. bacu bamenya ibintu batahura ibintu by'abakuze reka ndamwunganire ozi iganire cy'abantu bakuze nta ngwane dushaka ngo mwagize turaza kwandika plus de 18 ans muri iyi emission Muri kandi iyi emission. umukukuruke dufise umunararibonye dufise ni dasi niwe raca tuzanira ibyo abantu b'abanararibonye tende umumama kandi ati abanza kutwigisha twebwe ababebe kugira kugira tumenye ibyo tuvuga harabazi aravyanse ndabujije katwakire bagigi hama mugeni madame karibu Nikita Madame Nikita mugeni mbabizohera ryari ry'umugeni ayi kandi nire karashobora kuva kuri madame karashobora kuva kuri mugeni kakaza kuri madame okay Madame Nikita karibu Okay, kiganiro murakoze cyane nararibonye yacu ngweke murakoze cyane ozi la journaliste murakoze cyane bakunzi bacu gusura kutwitaba uyu munsi turasuye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu Fine and Facts uko mubibona reka uza bibandanye ivyo twakira umushitsi Okay. warutaka urashaka kutuzanira navyikawushitse nanagumye ndaharaba Deje na kazane. Bon, ngira mwabonye ko hari intebe iri vide. Niyo umutumire wundi agira kabiri. Twabonye kubera ko twarana n'umwanya ati nta kibazo araza gushikiramo ko atwizeye araza ko adaza gusanga twavuze ibintu bidajanye ku murongo. Hama ariko turafise umushitsi umudamu mwiza cyane asa neza ajaberewe katumwakire atwibwire amatubwire amazina yiwe amatubwire ivyo akora hama n'ibisanzwe madame Bagigi aca duga kwijambo entre mama yepara kunda introduction yawe nivyo yo mama yupi karibu murakoze kunyakira nitwa Cynthia Medisa ndi umumama w'abana babiri ndubatse hama nkaba nkora ivyanje ama activity atandukanye ngira ngo imwe muri yo niyo yatumye shika ngaha turaza kubivuganaho Cynthia Medisa murakoze cyane Cynthia Medisa n'uyu mutumire tutararonka tukirindiriye we uraza kuzira urashobora gukankamira abantu urashobora gukankamira abashitsi uko niko mwakira abashitsi wakoze Cynthia kutwitaba murumvise ko muri mu mwidondoro yiwe ari umudamu akora utuntu twinshi uno munsi tukaba tuje kuvuga kimwe mu vyo asanzwe akora mumaze iminsi mubona tuguma tuzana abadamu bakora ni kugira ngo tubereke ko dushoboye ko abakenyezi barashoboye ntibarabimenya vre hariho abantu bakiguma bakwega ibirenge hariho kandi n'abadamu gushika ubu bicaye mu mazu batazi ingene bo kwiyungunganya hariho abadamu bicaye barindiriye ko umugabo wabo azanira rasiyo hariho umudamu yicaye arindiriye ko ikintu cose gitegeza gukora umugabo wiwe ariko mumenye ko siho bama hariho n'igihe baba bahari badashoboye rero urumufasha kugira rero umufasha mwiza ubitangura kandi ukabitangura hakiri kare utaranashikayo rero iki kiganiro tugihamagariye wewe wese ukunze kuraba Fun and Fact wewe ukunze kuraba ibiganiro vya Siren Vibes na cane cane wewe ukwije imyaka 18 uyu munsi ndasubiramwo uyu munsi apana igihe cose apana igihe cose kubera ibindi bihe n'abadakwiza iyo myaka turabakeneye uyu munsi rero tugiye kuvuga ku bintu by'abantu bakuze abantu bakuze rindire bivuge nigitarafise uko nabivuga neza ashaka kukwishirayo akazi kawe arabiguha bivuga aragushira ndakurungikayo
nuko rero kenshi na kenshi turabona ku mbuga ngurukana bumenyi kenshi cyane niho dukunze kubibona sinzi ko kumbure ari kubera ugutinya ya mico yacu canke kuba bitamenyerewe ariko kenshi abantu bakabishira ku mbuga ngurukana bumenyi bakazinyegeza inyuma badashatse no gukoresha banashaka identite zabo z'ukuri kugira ngo kumbure ntibakurikiranwe kumbure canke kubera babona umuco wacu utaravyemera turabona kenshi na kenshi hari tugiye kuvuga ku imiti sinzi ko nza kuyita imiti ari imiti kama kuko twibuke ko hataraza imiti y'ikizungu abanyokuru bacu nos ancêtres barakoresha cyane imiti y'ikirundi imiravumba imiti bakoze mu biti imiti bakura mu bitegwa imibirizi n'ubunye hari abantu bagikoresha umubirizi mu kwivura mu nda mu kuvura irarura kandi yarawunywa sindafa rero kenshi iyo tugiye kubona ku mbuga ngurukana bumenyi hari igihe tubona imiti cyane cyane akantu bakunze guhagararako turaza kumenya kumbure igituma ako kantu ariko bahagararako ngo ni akantu gafasha mu mibonano mpuzabitsina mu mibonano y'abubatsi amabanga y'abubatsi muramenye madame Nikita yose ni imibonano kenshi ako kantu niko bakunze guhagararako yaba kuri ivyo binyobwa bimwe basanzwe bakora sinzi ko mukunze kubona rero hariho n'igihe babihana ugasanga barugaye ahantu bidandarizwa barugaye ico kintu cose kivuga ivyo honye kumbure hariho abaca bakwegera abandi hariho abo n'ukuri baba bakora ivyo binyobwa bifasha muri ubwo buryo hariho n'abandi babikora kugira ngo gusa baronke clientele baronke ababagurira bakaba ariko bandika kako kantu kubera bazi ko ariko kantu kama gakubita mu bwonko bw'abantu ariko kantu kama gakwega abantu ugasanga niko kantu baza barashirako uyu munsi tugiye kuvuga ku miti kama tugiye kuvuga ko igituma twavuze ngo ni kiza kuraba abantu b'imyaka 18 barenza imyaka 18 nuko ico kintu cagiyemwo c'imibonano mpuzabitsina canke amabanga y'abubatse mugabo siyo yonyene tuza guhagarara ku miti kama mbega umuti kama niki mbega umuti kama uremewe nukubera umutumire wacu atarashika nawe numuganga tuza kuba dufise umuganga nawe atubwire imiti y'ikizungu iva mu miti kama iva mu biti iva mu bitegwa nawe nyine araza kubitubwira rero umuti kama mbega hariho iyo bakoresha ego mu gutuma umuntu amera neza mu nda mu kwina abana mu koroherwa mu nda mu gutuma kumbure nayo mabanga agenda neza nkuko yategeza kugenda ariko ivyo bintu umuntu abikoresha yakoresheje igipimo ikihe kubera hari igihe usanga kumbure kugira ngo n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bujejwe amagara y'abantu bubihakane canke bubihagurukire nuko kumbure haba hariho ingaruka mbi zabaye ingaruka mbi bamaze kubona ugasanga nk'umuntu yanyoye ibirengeje igipimo kubera nta gipimo na kimwe kiba gihari kugira ngo uyu muntu afate ibintu bingana gutya uyu munsi rero tugiye kurabira hamwe mbega ujya muntu aza ubunye sinzi ko bamaze kubibona ahubwo sinzi no ngaho mengo uri kuraza hari ahantu hariho banderole yandikishijwe n'intoki bakandika ngo umuvuzi kama ava mu ntara ya Rutana umurondeye gorondera kuri numero iyi rero twatumiye Cynthia yavuze ati numwe mu bakora ama activité amwe araza kutubwira rero activité imwe akoramo atubwira ica bizi ko ivyo bintu kuko twese ko turi ngaha namwege muko muradukurikirana ndabizi muramaze kubona ico candiko ndabizi muramaze kubona iryo gurishwa ry'umuntu ariko aravuga ati jewe ku muntu yifuza kugira iki ansangaha ku muntu yifuza kugira amaberebere yabuze amaberebere andondere ku muntu yifuza agwara afise ikirungurira akarigwa n'ikirungurira andondere ba influencer bose mu commentaire amangati andondere abantu bafise ngo bahurirwa bari inyama kwego
burya nivyo ari ego nyene nico gituma bica bitangaza kubera iki bumva ko ivyo bintu bikora ku muntu yahuriwe yari inyama bitokora ku muntu ariko ararondera ukira yariko ararangura amabanga mpuzabitsina canke imibonano amabanga yabubatse Cynthia reka tube abari baratuyagira imbere yuko turonka uyu mutumire wacu nawe aza kutuyagira kuri kote y'ubuvuzi bwa none bakoresha imiti ya none mugabo Cynthia abanza tubwire karibu cyane muri Fun and Facts karibu cyane muri studio za Siren Vibes merci chakumuriri okay reka ndamufashe ntuze kugira utangure neza wowe wavuze ko yavuze yuko mu activity ufise ni menshi turazi yuko muri ivyo turazi yuko urabizi nkuko nk'abantu bose babizi wotubwira kugira dutangure ama différents produits wobuzi wewe kugira peut-être genzi yindi ndakunganire cyane nanje nimenyereho deja twumve ama différents produits n'icakora nizo ayo bafitiye nk'intahe ego dufate ubuhamya okay mu Burundi imiti kama yamyeho ndazi ko benshi genda umumama ndafise abana batoya ndacaba twara kubabikira turafise ibintu byinshi abana bagwara usanga kandi bikabafasha by'ukuri umwe wese nahato bari wenyene arazi ubundi byo bavyarashikiye bikamufasha imiti kama rero la nature irimwo byose imana yarayishizemwo byose nkuko uyu yari yatanguye abivuga imiti myinshi la base yayo bayikoramwo iva mu bitegwa ivyo bita les plantes médicinales rero uno musi mugabo turiko turavuga les plantes zifasha ibitegwa bifasha mu bijanye na intimité imibonano mpuzabitsina yego y'abadamu n'abagabo bose jewe iyo miti nayimenye haraheze imyaka itari mike kubera akazi narakunda gutemberera mu bihugu bimwe bimwe hanyuma muri ivyo bihugu nkagenda menya ibintu bijanye n'imiti nk'iyo hanyuma la plupart y'amapeyi nabisangamwo yabara amapeyi polygame amapeyi polygame culture zo muri Afrika mahurije biratandukanye hanyuma ubasigurire hariho ariko araturaba polygamy amapeyi polygame bataza gutoka amapeyi polygame n'amapeyi usanga umugabo ashobora kugira abagore benshi ya religion musulmane ivyemera hanyuma rero nkaba curieuse yo kumenya nkasanga n'abantu bari eduqué turi kumwe mu mabureau baba bafise utuntu bariko barafata hama nkaza ndabaza ivyo bintu mwaba mushira mu mazi ivyo bintu munywana ibiki hanyuma bakansigurira ibi birafasha umudamu koza mu nda kugira gutye ibi ivyiza bitandukanye bavuga kuri ivyo bintu hanyuma hoho nkasanga ni ibintu biri develop mugabo ntigeze mbona ino iwacu hanyuma ni bimwe bavuga ngo novuga ni uvunitse amenya gucumbagira baransigurira rero bati avec la polygamie uri umwana muto kuva ukura bagutegura hariho beaucoup de chance yuko umugabo wawe azogira abandi bagore bati rero kubera ico concurrence ni nini concurrence uba wumva yuko ngomba kuba la meilleure umuca mu vyo ati ngomba kuba la meilleure ngomba kugira ibi ngomba kugira ibi ngomba kugira ibi bobo rero usanga ari ibintu baronka twebwe nta education sexuelle ihari iwacu urinda uja kubaka vyishura urimenyera vyinshi c'est tabou carrément voilà rero bobo barabategura kuva bakiri bato ugasanga uti grand-mère yarigishije mamiki mama nawe nanje yaranyigishije ko uteguye gutya ugategura kino cayi gutya canke umugabo mugiye muramugaburira gutya muba muriko muramufata neza dans ce sens hanyuma rero
rero kubera ico n'abashakashatsi baca abashakashatsi muri ivyo bintu hanyuma n'abagabo nariko ndavuga abagore mugabo n'abagabo kugira abagore benshi umwe ukamubona dufate lundi mardi ukabona uwundi mercredi peut-être ukabona uwundi uguma ufise inguvu uri ni ukuvuga ngo umwe wa lundi uzosubira kumubona wewe adaherutse wewe alors que arushe yaciye haje donc ugomba kuba uri umusuperman rero nabo barifashisha la nature mu bintu bibafasha kuronka inguvu zisumbirije si je peux dire ça comme ça ego donc voilà naho rero namenyeye izo produits hanyuma hama ndazimenyesha abagenzanje ngaha uko naza ngenda ndazana duke ndabimenyesha abo turi kumwe et finalement yarabaye une communauté de femmes qui bénéficient de ces produits kuva nka 2018 n'amaproduit atandukanye n'amaproduit intime naturel alors industrie yavyo hariya muri biriya bihugu hoho irateye imbere kuko la plupart de nos produits ndazikomanda tuzikomanda mu mafarmacope ayo mafarmacope n'amapharmacie de la médecine traditionnelle rero muri ayo mafarmacope turavuga ibintu bitandukanye alors abadames surtout n'amaproduit à répondre à kuva kuri la petite fille la fille de 12 ans à je sais pas combien atanguye kuronka ses premiers menstrues akagira les douleurs il y a des produits pour l'aider kumusulaja ari amadouleur ya mbere kubandanya gushika kuri la femme ashaka gusama gushika kuri abamwe baba bariko barafata ama méthode twese turazi gene bica biperturba nos hormones bikatutera ingaruka nyinshi rero ayo maproduit arimwo menshi mu yafasha umugore muri ivyo bihe hanyuma hakabaho kugeza kuri la mama ari muri atanguye kugira les premiers signes za ménopause nawe akamufasha donc ni produit zishobora gufasha kuva kuri la petite fille jusqu'à nos mamans les grand-mères voilà urakoze cyane Cynthia nko rero twabibabwiye nko twabemereye turamuronse enfin aratevye araza iyo ntebe yari yakubiswe utarashira abaganga barafatirwa cyane reka sijya mbere tumutumiye muri Fun and Fact mwari mumaze kumubona ariko aharanira agateka aharanira konje y'abagabo y'abakenyezi babo bibarutse twase kumugarukana kuri uyu munsi naho nyene turabe uyu munsi icaje kutubwira reka asubire kubiyibutsa ku bari bamubonye kuri bashasha naho abidondore abibwire hanyuma turamubwira gatoya ibintu vyariko biravugwa nawe acabandanya kuri kino kiyago cacu c'uyu munsi karibu cane docteur urakoze Nikita na Uzidasia n'abandi bose nitwa Rukundo Landry nkaba ndumuganga je suis médecin de formation yego urakoze kweri kuhashika twari tugukumbuye twari tumushashaye yego Landry docteur Landry nkuko rero twako turabivuga mu ntangamarara twavuze ko tugiye kuvugana cyane twavuze ko ikiganiro tuza kuguma tugasubiramo ikiganiro kiza kuraba abantu bakwije imyaka 18 n'abayirenza kubera harimwe ibintu by'abantu bakuze harimwe ibintu bijanye n'imibonano mpuzabitsina canke amabanga y'abubatse karikanyereye ngo Dr Cynthia umutumire wacu Madame Cynthia yariko aratubwira twariko turavuga ku bijanye n'imiti kama imiti kama tukavuga tuti kenshi na kenshi iyo umuntu avuze imiti kama kenshi na kenshi iyo tuko turabibona ku mbuga ngurukana bumenyi umuntu wese akantu aza guhagararako gushirako aka etoile ni k'umuntu aza gushobora kurangura amabanga yabubatse neza niko kantu umuntu yama ahagararako
mugabo mu bintu Cynthia yaje kutubwira ku bijanye n'imiti kama yatubwiye cane cane aho iyo miti kama iziva aho yabiboneye wewe turaza gukata gato yubwira tubanze tubimubwire ntitubatevye hanyuma yatubwiye vyinshi cane tuza kukubwira nyene aca aratubwira kandi ko wewe mu miti kama azi iri ubwoko bwinshi kuko natwe twatanguye tuvuga tuti hariho imibirizi hariho imiravumba yose ikorwa iva mu biti iva mu bitegwa ikizirankugwe yego ngivuga mu kirundi ico si kirundi tangawizi ni Kiswahili oyikura tangawizi ntiyari mu kirundi okay nagateke kamota ibirenge bifise ya nuko yavuze wewe yavuze kuva ku mwana mutoya ivyo afata aravuga ko n'umuvyeyi afite abana n'ubu hariho imiti akija kugurira mu babikira wewe nk'umuganga akoresha imiti y'ikizungu imiti ya none mugabo tuzi neza ko hariho myinshi cane sinzi ko ari yose uraza kutubwira iva mu bitegwa nayo nyene ubivuga kwiki mbega ko twama tubona bajya abantu bahurumbira kwandika kako onye no ku binyobwa bimwe bimwe bikorwa ugasanga niko kantu bashirako arico gituma ngira ngo kumbura usanga mu bushiranganje bw'amagara y'abantu babikarira kuko nimba mwebwe mu buvuzi hariho ibintu biba bipimwe umuntu akavuga ati ufise ibiro ibi ufise imyaka iyi wewe unywa ibi b'ubuvuzi kama nabo ugasanga kenshi bakorera no mu gifuri ugasanga tubibona sinze aha hantu uciye hari ahantu hamanitse banderole yandikishije intoki aha nyene kuri garutier yego yandike ni hembe nina kuri garutier hamaze imisaka banditse ngo umuvuzi ava mu Rutana ngo avura ibi de n'urutaro ubivuga kwiki mbega imiti kama twumva ko iriho hoho iriho birazwi biragaragara urumva Madame Cynthia yarayibonye muri ivyo bihugu Madame Cynthia yavuze ko afite communauté yatanguye azarabizanira abagenzi umugenzi akaca abwira uyundi mugenzi nkuko no kwa maje mfise ikirungurira kidahera nka madasi nkasanga afise iyo ngorane dasi akambwira nkaca ndambwira ni Cynthia mugenzi wanje arafise ibintu icayi tunywa bisanzwe ugakira gutyo hanyuma baza baramitura aragira aka groupe ka WhatsApp bayagiramwo ivyo bintu baza barafashanya gutyo onye wewe Landry nk'umuganga yemewe n'amategeko uyu munsi ubivuga kwiki mbega hariho ibintu umuntu yategerezwa kuvuzwa n'imiti y'ikirundi nko kwina hariho abantu bakuze binama gushika uyu munsi hakaba hariho n'iyindi miti igufasha urumva wagumiwe mu nda imiti kama baguha ukoroherwa bimeze gute rero mu buvuzi bwa none mbega birafitaniye isano birafitaniye ahantu bivukanira mbega birafitaniye ahantu bitandukaniye mbega hariho ingaruka mbi vyose nivyo dukeneye kumenya muri kino kiganiro cacu uyu munsi murakoze ikintu ca mbere novuga coco ni ibintu novuga bigezweho ubu aho usanga ibinyobwa usanga biri bitekeye ukuntu usanga akantu kama kariko ngo birafasha ubushobozi bw'abagabo birasubiza ngo bikura umugabo mwikonje ibintu nyene n'utuntu nyene urumva tudusloga kugira abantu bahurumbire ivyo binyobwa kandi rero ngituma ari ibintu bikomeye ni kubera ko usanga abantu bariko barabinywa bagiye kurondera ako kantu nyene kandiseko ni kuvuga yuko haba ari ikibazo nyene rero kubivuga ni ikintu ciza hanyuma jewe nk'umuganga ikintu ca mbere gusa kikunda kuntera amakenga ni eske réellement iyo nivyo kubera ko abantu barashobora bien sûr kuca bikika mu kiza kubera bazi ko ico kibazo gifise abantu benshi hanyuma kugira nyine kishe gisohoka wowe ni marketing ariko aradandaza abantu bashaka mushorera alors je ikibazo ikintu kimwe gusa mvuga kwa muganga iyo umuntu afise ikibazo nk'ico akagira ikibazo swat umva cyo kutarangura amabanga neza
peut-être ari umuntu agira mu twita ejaculation précoce, ari umuntu peut-être adafise ngira amajambo ava mbura mu kirundi, adafise atagira une bonne érection, kuko iyo umuntu yabishatse hari umuntu abishaka mugabo ntibibe mu buryo bw'umwihariko, n'igihimba cirondoka c'umugabo nikigire zirya nguvu nyene zikomeye, umuntu ukabona nyene ko cahagurutse mugabo pana neza, hamwe kita permeta kurangura amabanga y'abubatsi mu buryo bwiza. Voilà, abishaka mu mutwe avuga ati sije nobona birakunze ngo sama mubiri nuri kurakurikira uko kuntu abishaka. Urumva ivyo ni ibintu vyose iyo umuntu aje kwa muganga umuntu aronderera inyishu mu buryo bwinshi. Hariho facteur novuga ari psychologie, gasanga umuntu akibaza afise ni peut-être ni mu buryo bw'amagara nta kibazo afise problème, inzu yiwe yatwawe n'amazi, urumva mu mutwe arahungabanye, afise stress y'ubuzima, afise ibibazo runaka, bijya byose kuko urumva hajya erection ni mu mutwe mu bisanzwe. Mu mutwe naho urumva haba affecté n'ibintu byinshi. Rero mu mutwe bitameze neza ntuje kurondera hariya ngo hari ikintu uza kunobayo. Rero ubwa mbere wanze ukarondera kuyo kote muri interrogatoire, ukarondera abayeho gute, afungura gute, akora iki, arubatse ntiyubatse, donc ibintu byinshi umuntu akora ari kumwe n'uwo muntu. Facteur externe. Hanyuma ivyo ubibuze urashobora kuronderera mu ngwara, ari ingwara nazo zifise impact zigira mu novuga mu kugira une bonne érection, mu kugira gusanga ejaculation précoce, ari un problème organique, ari ingwara afise harimo nyinshi, harimo diabete niyo bakunze nyene gufata nka mbere, mugabo se saba diabétique bose baba bafise ico kibazo. Diabete ashobora afise diabete mugabo aho atarashikaho agera des problèmes d'érection. Hakaba n'ibindi ama insuffisance des glandes surrénales, sinzi ukuntu bivuga mu kirundi, hakaba amafigo adakora neza. Bon amafigo comme tel mugabo ni au niveau nyene rénal. Hakaba un problème hormonal, ugasanga umuntu afise testostérone, ijya hormone sexuelle masculine ntikwiye, birashika abahungu akagenda mugabo afise iyo problème atavyazi. Rero iyo umuntu ariko aje kwa muganga haraba dosage y'iyo hormone bakaraba kwiri vraiment dans les limites zinormales, kuko iyo dusanze arico kibazo hariho testosterone bamutera en fait, iyo hormone ucuma umwandikira nk'umuti akagenda kayitora bakayimutera igasubira ikaduga hama gasubira kamera neza. Alors kwa muganga rero tugerageza kurondera ikibazo ni ikihe camuteye bino bintu, kubera ko ingorana ahantu iri nuko ni nko kupa example jewe namenetse umutwe, hanyuma canke nashushe nagize iki, ndabizi ko paracetamol ici canke no muri pharmacie bakampa paracetamol, mugabo nagize malaria par exemple. En fait kumeneka umutwe ni conséquence y'ingwara mfise, si yo ngwara nubonye paracetamol nisa nke biramanuka, mugabo nyuma amasaha abiri bisha bigaruka. Ama plus cingu mafata iyo miti, urumva hajya nka paracetamol umutwe wose ufite ama effet atari meza, ucufata iyo miti ugasanga uyifashe mu buryo bwinshi, igitigo ikononekara, amafiga akaza kugira izindi ngorane kubera wikoranye umuti par exemple atari wategereza kunywa. Nico gituma oliye gutanga paracetamol yakompanya undi muti buri kuragwana n'ujya muzi w'ingwara icayiteye. Rero aho hantu niho hantu hakomeye kwa muganga tugerageza kurondera mbega ikibazo afise niki. Sinzi ko mwamwumvise abantu ngo yagiye muri hotel yapfiriye, hari abantu bafata imiti kama kugira ibaduze nahito bakama niyo kwa muganga, bagenda bakavyita ama Viagra, bakenda kuko haya muri pharmacie tuvuganye ukuri n'abadandaza, urumva uje amahera acaguha ukacugenda, or ufite un problème cardiaque par exemple, or ni miti iza kwexita umutima ugwaye, umutima ukaja gukora cyane udafise izo nguvu kubera ufite ubugwayi we ntavyuzi, ukaza umuntu yagize ngo arrêt cardiaque, ibyo birashika. Hariho nibindi ugasanga umuntu yagize mboni birebire, ugasanga umuntu agira nka AVC post ejaculatoire, umva hejije mugaki yagira ko agira AVC. Donc urumva umuntu agerageza kurondera ni giki réellement kifise kimuteye ikibazo umuntu umuganga arashobora kufisa ingorane mugaje sinakwandikira umuti kubera umutima wawe par exemple umuntu ufise ingorane ucugira amatohoza rero yimbitse cyane. Rero kwa muganga nico gituma nshobora kuvuga ngo ngugwaye ngo ufate no muti, oya kwa muganga ka nimwe umuntu aje afise ikibazo iki, umuti wuyu siwe wuyu, ubuyu siwe wujya ashobora kuba birunuzi ko ari abantu kwanza ashobora kuba afise problème ya ejaculation précoce ku muntu runaka mugagiye ku wundi ntibice bimera gutyo. Akenshi usanga rero
ari mu mutwe uyu muntu peut-être ntamwiyumvamwo ni ibintu uza kurondereraho kugira ngo asubire kuba performa rero naho kwa muganga tugerageza kurondera muri rusangi umuzi wa kino kibazo n'ubuhe hanyuma umuntu agerageje kubutora nimba ari question ya diabete d'abord uja kwekilibra glycemie kugira bibanze bigabanuke yiha diabete ko yatera ibanze ive mu nzira hanyuma nabijya biraza mu nyuma hari n'umuti ushobora kumuha mugabo kumufasha none Landry ndakubaze Dr Landry abantu naguhaye icyubahiro cyawe Dr Landry abantu benshi effectivement barababaza ikibazo par exemple hama bakaja kwa muganga peut-être ntibabe satisfait n'uwo muti n'abandi batinya ama produits chimiques par exemple umva kunywa imiti ibiki amakortikoide ibiki bija bikumeze kunavuga ati you know what je préfère kugenda kuraba imiti naturelle parce que d'après devyo maze kumva sense tukaza kumuha turamusubiza ijambo ivyo we wamaze kubona vyo yagiye abona hari n'abatagira ibintu bakubwira ngo wana ngo ibiyoba ngo n'amagi ngo hama niki you know umwumbati ngo uhekenye ngo ucukanya ngo uwume I don't know urumva ugasanga ati nta binini je nanyowe ariko maybe narakitse kujya ko abana bakubwira koresha aloe wakomeretse canke mukanyiremo ikizira nk'ugwagwa ya otite hama agakira cyaye mukanyire gutya uyimushemo ubuki amakanwa dutarinze kunwa amasiro nka Emilionsa wa Marie urumva kandi ntakire cyane cyane so jamva ndiko ndakubaza par rapport à ça ko wavuze ingene bigenda kwa muganga c'est bien et c'est très bien none wewe par rapport yao bantu bafata ayo ma produits naturels yandi parce qu'après est-ce que c'est toujours naturel je sais pas parce que l'on va c'est badatora ivyo bintu vyo muri pharmacie vyo kwa muganga et compagnie est-ce que ils ont tort est-ce que bobo nti bavuga ati you know je ndagiye gufata ivyo peut-être évidemment il y a un problème de dosage mais na dosage no kwa muganga urashaka gusanga wanyoye ibinini bibiri kuri kurababara cyane ugasanga wanyoye vyinshi ukavyiha uganda ndapfuye jewe ngiranwe antidouleur atatu parce que j'en ai marre ukatugira you know et donc les dosages certes c'est dangereux mais bon hose birashoboka abo bantu banwa naturel ngo ndakubwiye wo bavuze kwiki parce que atubwiye comment ça se passe kwa muganga c'est bien mais maintenant c'est quoi ton avis par rapport yiyo miti na babino jewe ikintu cyame novuga sinibaza yuko hoba hariho naho yo bari un produit naturel irafise ikintu izanye ciza muga ntabura n'ikindi kintu kibishobora kuzana igituma mvuze gutyo par exemple ubu ari abantu usanga ko baranywa imibirizi parce que babinywa nyene komo urumva ngo ndakanyoye camera neze imiravumba si ndavyanka mugabo kuja kunywa ikintu shubiri ikintu kirura aravuga ngo kiramanura ngo diabete ego hari umuntu ashobora kuja kubinywa asagiye kubinywa atanariye ahubwo akaje muri hypoglycemia yeah sure urumva ukazona aguye down parce que tuboro turura tumeze nk'intore indugwe tujya tuntu wowe ukaja kuturya d'abord wowe ufise na glycemie wawe nta wuzi kwingana yashobora kuba iri kuri limite yo hasi cyane unayiheza yo manura that's true même si c'est naturel ça peut aussi causer des années mwezi mugabo gusa jewe si shobora kuvuga ngo nta effet positif nimwe ba bishobora kubivuga kwera ko ni imiti bayikora muri ari imiti iva base d'aloe makolgate vraiment ibintu byose nibi binini misanzwe ni na combinaison peut-être gusa nuko byo babiri étudier bahaba ivyo vyigwa bakagira dosage bagira ikama bakagiha forme y'ikinini gitukura canke cera bahagihana kajya kagup peut-être nekirure kugira nyene gishobore kugendeka mugabo rero ikibazo gusa nico jewe cangira nibaza ko haba suivi kuko hajya kwa muganga usanga imiti ubuzi kumwe nikozwe buzina cyo bita mécanisme d'action umuti uza guhera hanyuma umuti foiza kugerageza gutya hanyuma umuti uraba eliminer cyo bita tendon de mivi umuti wamaze gushika mu mubiri ugakora ibyo bateza gukora hanyuma umwanco ituma unywa ikinini kimwe mu gatondo ugati inyuma y'amasaha 8 ngo shinywa bibiri haba hageze ko umva sinzi ko ushaka kunywa umuti ukumva ugiye gupisa ukawumvamo kuvuga elimination bari elimination ine canke renale nko kubavyita donc est-ce que niyo miti nivyo tuvuga ko ari ivy'ikirundi navyo nyine biracaho nyene navyo nyine biraba eliminer
eske rero aho hantu eske hari kuko hari nk'imiti udashobora kunywa kubera ikibazo cy'amafyigo donc eske ivyo bintu naho mbega umuntu afise un problème rénal je naho cangira ikibazo eske umuntu afise un problème hépatique akaja kunywa imiravumba eske nubwo agiye kurondera ngo munda ngo hatekane ico gitego ciwe kuko igitego ni nka usine afite iza gukuranko amatoxine yande kugira ngo ibintu vyinjira mu maraso bigende yari ibintu biri safe mbega igitego kirafise capacité yo kwakira umuravumba je sais pas ikindi kintu cyose uri kuranywa hanyuma ntihitere ingorane je naho ngira amakenga gusa mugabo urumva urahura n'abantu nakubwira ibihe bimeze gutya jewe vyagenze uko sinzavuga ngo ya kubera ko abariko arabikubwira ko vyamubaye muga gusa ngumana ako kantu nyene k'amakenga reka Cynthia atubwire bobo mu kuvura abantu mubavura à la base de quoi est-ce que araza kugira ati je nshaka kino kintu canke ngwayuku kuvura n'ivyo abaganga gufasha abantu mubafasha mwisunzi ke exactement canke est-ce que nta heziri negatif muhora muronka ku bantu bakoresheje imiti yanyu okay icambere nshaka kuvuga je sindi umuganga sindi n'umu expert muri iyo domaine nagize amahirwe yo kubimenya hama ngira umutima wo kubipartaja abandi hanyuma rero nigeze kuvuga aho la plupart y'ama produits yiwanje aho tuyakomanda muri pharmacopée no kuvuga ngo iyo tugize commande ya produit kanaka hariho niyo iba fabriquée sur mesure bivanye n'ikibazo muri ya communauté nababwira gikunda kugaruka ugasanga barakunda kuvuga ko je narahuye n'iki kibazo je narahuye n'ikibazo hama tukabaza aho ababituronsa tukabaza ati est-ce que iki kibazo murashobora kudukorera umuti ukigira rero ugasanga baraduha composition bakongera bakanaduha na posologie donc ukamenya uti ufatwa gutya kandi kumaka atandukanye umeze uku awufata gutya umuntu nawe ameze uku nawe awufata uku ico nikindi hanyuma nimiti kujya navuze ni je sindi muganga j'ai voulu créer une communauté où dushobora gupartager bino bintu le sujet ya sexe ni sujet yamye iri tabu mu gihugu iwacu rero hari gihe turigishanya buriya si jewe gusa ego jewe ndi umu-initiateur ni je nabitanguye mugabo turigishanya hari abandi baba bazi ibindi hari ubazi ibi par rapport à son expérience tugapartager l'expérience kugira ngo hari umuntu afa kubera kutamenya umwe akabwira uwundi ati ko ibi bimeze uku donc j'ai voulu ouvrir ce débat iri tabu kugira ngo twese dufashanye ugasanga hari kibazo wowe ugira ukama wibaza ngo wenyene waravuye bikanagutera isoni surtout ivyo nyene biba biri hari problème ya odeur hari problème ya ivyo yavuze muganga yavuze problème ya yes forme ya faiblesse bagabo akagira isoni ntabisangire n'abandi ariko iyo bisangiye n'abandi turapartage ama information ashobora kugufasha yego hanyuma jewe nanje simpakana ko tudakenera kuja kwa muganga parce que hariho benshi tubwira tuti wewe nitwibaza yuko ikico nyene co gufasha banza ugende kwa muganga umuganga agupime cane nko kubijanye no gusama kuvyara twamubwira tuti wewe banza ugende kwa muganga deja ubanze umenye ikibazo ufise icarico babanze bagupime umenye ikibazo ufise icarico hanyuma bishoboka ko bakuvure mugabo nuko turiko turavuga imiti uca wumva yuko imiti jana n'ingwara or mu bintu sexuel si ibintu ntuja kwa muganga parce que atamazi ufise par exemple uca ugenda kwa muganga muri consultation ngo docteur ngo si voilà mugabo ivyo navyo nyene hari abashobora kuza kandi navyo nyene kwa muganga
hari imiti rimwe na Voilà, rimwe oui. ishobora gufasha abantu bafise ego jewe ico navuga nk'abantu bari sexuellement actif nk'umuntu yubatse turazi ko on connaît tous des weba bivuye kuri stress bivuye kuri alimentation bivuye ku kuma méthode contraceptive méthode n'ibindi rero hariho ibitari imiti byose turiko bishira mu miti mugabo hariho ivyo no kwita mu kirundi biragoye Nk'abuza. ikirungo peut-être. kirungo no nuko ego byaciye bivyuka naco urumva uvuze ma umuti ingredient urumva uvuze umuti ucumenga urumva Ingwara, ucumenga ndagwaye hariho na benshi bankira ngo aza kubwira ngo no ngo je singwaye okay ntugwaye parce que umenga uvuze ngo uragwaye umenga uvuze ko ufise ikibazo or ayo maweba tout le monde connaît ça yeah peu importe où ni langage umuntu wese ashobora gukomprona est-ce que tu as déjà senti est-ce que warigeze wiyumva gutya canke gutya ivyo nivyo umuntu wese yumva ariko ubwiye umuntu ngo uragwaye umenga ntabwo turi abaganga ni nakantu kashobora kugufasha ashobora kubwira umugenzi wawe uti genda ufataka uraza kuraba genda ufataka gingembre ushiremwo je sais pas ushiremwo gongoli ushiremwo clou de girofle des choses comme ça hanyuma unywe telle quantité uraza kuraba voilà et donc c'est pas umuti ko bantu umwana muri mwese nta none wembega uri ngako utadize tufise utu mwe na Landry murabe ingene mukinjura tumurambika amakaske na nuru nurambara bohora nafunze okay ego none ga Cynthia twe na Ozi twako turavuga yuko tugire ntuzeye tubaze ibibazo nyabibazo hari ikintu nashaka kwibaza na Landry kubera kenshi na kenshi par exemple iyo community yawe unufise umwengo harimo abagabo n'abagore cyane mu abagore oya yo tuvuze le groupe WhatsApp gusa irimwe abagore gusa mais les consommateurs de ces produits n'abagore n'abagabo ok parce que igituma bakunda ko jango rero ateza sanga mu blage usanga jewe rero ndakaze et justement byose naho vyugariye nasanze turabeshanya kubera kuntu tubeshanya kuri ico kibazo utabwira mugenzi wawe niho haza kwa kundi kumva isoni kubera wumva bose bimeze neza donc rero ni jeje nyene kandi nabo bakavuga ngo bimeze neza ntabwo bimeze neza ni kubesha donc ugaca ugira isoni ugaca uja gukira wibaza ngo kandi iyo ufuye mu mutwe n'ibindi bica bifa cyo bibaza uti finalement nije ntameze neza nije ntari capable de satisfaire mon mari nije ugaca mu mutwe hononekara na performance icipfa je kibazo ufite ikintu ko ndiyumvira cyane et c'est une bonne chose muri culture y'u Burundi ama culture africaine menshi patriarcale sexualité déjà ni tabou sexualité ku mugore hoho ni nta ni soni parce que kiriganiro hari ikindi twamaze gukora twara by'abantu birebere cyane ko twatwo bwa sexualité tellement ni genre une femme ari umugore wo mu nzu agira amabanga yabubatse kugira arondoke et voilà donc wewe inyamba interesse yawe gikomeye ufise ni na matrompe aga rekuvyare hama ibindi uvyihoze 10 siko ibindi bizogira et donc je trouve que c'est une bonne chose you guhanahana abumenyi parce que abagabo ego nabo babeshanya nabo nyine hari amarigara yabo babivugana Landry nivyo abagabo no mu bagabo nyine ntibabwirana ico kintu no urumva umugabo wese yama kanyarigabo jewe niyo mpamvu unanamubwiye ati bigira nakigenda karamukomeretsa kubera ko umugabo nyimba ushaka ko muzokwankana n'umuntu w'umugabo nukuzombwira yuko namubona ati je ndakuravye vraiment nibaza ko muzoba muhebanye et pourtant ico ni kibazo gari franchement je none akivuga ko ndabizi ko ariko ushobora kubona umuntu ariko arakubwira performance yo basa wewe ukara umuntu umbwira ave ngaha yiruke gushika hagenda byashoboye mugango warangwa
ntibikunda oya juste baba basigura ico kintu kubera yiruka akaca yemagirika avuye kajya gushika kuri quartier none ivyo bindi bishobora gute ko ari sport muzindi nico kibazo nyene je cyangwa ati dutera ikiwani nyene hama turi Ryoherwe. mwigara mugabo ivyo kuravuga sivyo kubera ko mu bisanzwe jewe ikintu nama nkonse y'abantu ava yuko tuje kurondera ibintu birebire d'abord uraraba hygiene y'umuntu umuntu afungura gute c'est-à-dire ko akwiye gufungura iki nivyo nyambwe ya Cynthia atubwire parce que nyene nivyo ko aravuga girofre barabi ndazi kumenga aravuga nk'imfungurwa aussi urumva akarungo twamye tukoresha mu cayi kuva tukiri bato wewe wamenye amateka yako kirungo ni kita crudo girofre nitwari tuzi gusinyana kitwa kajya karungo ntako nani deja karungo nakabona muhira mugabo maze kwisumbura nasanze gafise n'ibindi bintu byinshi gakora nahanuye n'abagenzi uratubwira bwayi naye nahanuye n'abagenzi banje gakoresha narabonye ngo Dacia munyere Randraga nk'ubu kuri nawe nyene ntiyagatoye kandi urakazi je nayo imaze kumva hariho akarungo ko tuba tugurishirizwa no mu mabutike tungana nka gutya kabari kari mu gasashe kuma Umenga tukaranga umenga nuduti bama bashira mu cayi kimota okay turya oya agacayi yego kamwe ico cayi ndamaze kucumva Ko ni kari gusa sinzi gakenewe. ikintu bashiramo uba utirandrike ugerageje kumwihweza naco bari so gata microphone afise cyane bavyumvise bo urumva ikintu ko navuga je ikintu ca mbere wanashaka franchement ni ikintu kiri très tabou alors que ni ikintu misanzwe je nama ncokoza abantu nk'ugufyinata mu bisanzwe iyo umugabo n'umugore si bari épanoui sexuellement muhira d'abord ni source mu bana mwiza hanyuma umuryango ubana neza n'umuryango utera imbere urumvikana imigambi mugakora ibintu Imana igahezagira mugatera imbere hanyuma imiryango iteye imbere n'igihugu giteye imbere igihugu giteye imbere umva ndikuvuga aho hantu n'umushinga abantu batari ko barakorerako kuko iyo muri épanoui ndikuvuga no gufata amahera ngo uje kurondera undi mugore cyangwa umugore aje kurondera undi mugabo nibi atareka gese umuntu afise ntibishoka biranyaruka nuko bien sûr bitobura rero jiko namambwira umuntu banza afungura gute umuntu avuye muhira agiye n'imodoka ku kazi hanyuma mu gatondo anyoye ico cayi umukate uri mwiki sasitariye vya bintu ama mayonnaise niki na sport agira aratashe ibiyeri araryama ivyo ubikoze umwaka mu myaka 2 uraza kuvyibuha ama kuko jewe ikintu namamvuga kugira mu bisanzwe niyo endurance igumeho canke uyi prepare ni ari ikintu ca circulation sanguine une très bonne circulation sanguine amaraso asirikira neza ko nabijya mwako muravuga nka aye par exemple ni tungurusumu kiye kirameliora circulation sanguine nibaza ko navyo nyene hari usanga akora bikonseye abantu rero iyo umuntu afite circulation sanguine nziza no kuvuga ni wa muntu ashobora kugira endurance no kwiruka akavanga no kuri college ataruhuse umva uwo muntu franchement abafise 50% yo gramena performance nziza muhira bibi kuruta urumva umuntu avanga ngo ashige hajya ajya ibintu byose uko abonye amakacha kwemeza yuko ngo ibujira hera genre ibintu du genre donc naho rero je nama mvuga d'abord banza ugwanire kugira circulation sanguine iri bien iri impeccable mwisho gihe nukuri ufise amahirwe menshi yo gushobora gukora bijya bikorwa neza ibindi byose bari tundi tuntu uzura kwegerako umenya comment ugera ujya mwanya petite par rapport à ma position ucu usanga biranyarutse n'ayandi usanga birateve donc ikintu cyose ni rapport mu partenaire wa hama en fait ukamumenya nawe akimenya kuko umuntu areponda bivaye n'umuntu bari kumwe na kandabire mvuga ibintu ngira igisha ari ikintu rantri ngoma numva c'est normal umugabo évidemment niki uvuga ngo sport ngo endurance iki parce que évidemment abagabo ni performance ibuji bla 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 mais comme tu kumwe waje mu kiganiro cy'abakenyezi n'abagakwa turaba ariko n'abakoga naserukiye abagabo waserukiye abagabo mvugira abakenyezi rero nawe but yeah sérieusement igituma ndiko ndabivuga nuko tellement on trouve sur internet mu biyago abagabo bikwiye kugira gute iki pour nibo bari performant cyane tellement abagore baraceceze bwati bon ntibagiceceze ko twara asigara ama groupe menshi abivuga certes mais on va bibera ama groupe WhatsApp
twe arano peut-être ko turabivuga ngaha mu kiganiro baguma bavuga ngo mbega amasheshe amasasoni kandi bari atwisa amasheshe niko tubivuga imbere ya kamera ariko afise group ariko aragira ngo nijo reka tugume kibazo kiranamwishe urugo rwe kihokera rutabagura urumva so ndashaka suksa wewe na Cynthia ko Cynthia ngenda mubaze ati peut-être ibibazo bikunda gushika tufate bukunda kubazwa n'aba généralement n'abakenyezi ibibazo bakunda guhura navyo côté sexuel peut-être bumve ko atari bonyene par exemple hari umuntu ngira afise ikintu kibazo avuga ati mana yanje kwisi nzima nta wundi atari jewe alors que peut-être hari abandi wavuze ibintu vy'ama odeur peut-être hari abantu bafise ama appareil génital naho yokoga gute aguma afise odeur par exemple urumva canke ivyo onye twavuze ibintu vya sécheresse vaginale donc est-ce que nibihe bikunda kubazwa kabomba nguma mu Gifaransa cinshi yaba kiba kirundi kirekire girofle icambere kikunda kugaruka kenshi nico ca sécheresse vaginale ego avant qu'on commence l'émission nana muwajije nti non nana mubajije nti est-ce que je peux vous partager les témoignages de mes clients est-ce que nana mubimwajije nti est-ce que je peux vous partager ça kugira ngo umubone umwa combien baba bari yes bari frustrer avant yo ego hanyuma ikindi kikunda kugaruka ica libido surtout kubafata ama méthode ego ica libido kiragaruka ikindi kikunda kugaruka cane ni ikintu c'ama infection ama infection vaginale ca urinaire vaginale urinaire pas tellement mais vaginale ma démangeaison à ma irritation à ma perte anormale voilà ego hanyuma ikindi kikunda kugaruka ni c'abagabo cane mugabo rero bizarrement ou je sais pas abagabo biza kuvuga abagore babo abagore nibo baronderera umuti abagabo hariho rero n'abadamu benshi usanga ariko aranarondera peut-être gusama muga akavuga ati jewe iyaba tubikora normalement iyaba uko ya misi ntegerezwa kugerageza abari capable ou disponible ou je sais pas biba bigenda neza donc nk'uwo aciye arondera nk'umuti ufasha umugabo wa mugabo agashobora kumushikanira aho yifuza agashobora gukomera muri ivyo bihategerezwa gukomera kugira ngo izo rapports zibe ugasanga birabafashije baranashoboye gusama urumva nkaho si ukuvuga ngo umuti yafashe ni uwabatumye basama no watumye umugabo ashobora kuba gukomera endurant ku buryo babikora bagerageza kenshi gashoboka hanyuma ugasanga birakunze aciye biciye bikunda bitahura bikunda donc hari abo badasama kubera ico kibazo donc ego la plupart n'ivyo Landre kumwe ngo ufite ibibazo byinshi nawe nagiye nako afite ko mvuga ku kintu tukijanye n'abakenyezi abakenyezi ni akenshi nivyo amaseshereze vaginale hanyuma izi nazo urumva nibo bubahuka kuvuga yuko sont pas satisfaites kandi kutaba satisfaite akenshi biririye na ejaculation précoce y'abagabo ni abagabo bavyubahuka ni ariho ahantu hamwe ni emission bagira ku radio bo bababwira bandika ama message uko mu bandika message ntibakubona bimba biroroshe ko créer compte ya amazina tabaho ukasha wandika ikibazo ufise usanga abagabo bafise ico kibazo ca ejaculation précoce nico kibazo nyamukuru ku bagabo bihari kubera arabishaka defo n'umubiri ukabishaka mugabo ego ntabe voilà hanyuma umugore refrustre urumva hari igihe haheza umugore nawe ariho yaragiye muri mood ugasanga rero kuko nzohure n'umugore ari frustre kubera ico oya sinzi ko baramuvyumva no ku kazi mu gatondo ngo uyu mugore kumgasanga ikibazo yagize muhira
ariko yishura abantu nabi ku kazi kubera iyo problème donc nivyo bibazo bikunda gushika akenshi mugabo urumva nk'ubu ntushobora misanzwe ntushobora twe ntushobora wanashaka na stérilité ntushobora kuyaborda kuvuga stérilité du couple ntushobora kuvuga ngo uyu mugore ngo turabe ikibazo cy'iwawe murazana na mwese kika d'abord mukacumva kumwe mukashakira mwese hanyuma ama investigation akaba kuri mwese kuko uno munsi umugabo arashobora kandi noneho mu Bongereza misanzwe definition ya stérilité bavuga ko ni iyo bakora amabanga yabubatse n'imiburi buri 3 fois par semaine 3 fois par semaine so kuvuga ni par jour mugize inshuro zine ni rimwe kuvuga basi imisi 3 nayo bari imwe imisi 3 mu ndwi hanyuma ikaba rapport sexuel iri complet kuvuga iri fini par éjaculation ku mugabo kuko umugabo arashobora rapport sexuel Inge gatowe. Tahiwanyu. Umugabo arashobora rapport sexuel hanyuma akagira ugasanga ntiyejacuye par exemple. Chagira ejaculation retrograde ori yuko ama spermatozoides asohoka akinjira akaja nko muri vesi. Donc ni bibazo vyinshi. Rero ivyo uja kurondera ikibazo bivanye n'umuntu. Ukaraske murabikora assez suffisamment. Dabara biba ugasanga umuntu ni musoda par exemple. Akore Bujumbura afise umugore ruguru azaraduga yitupa rimwe mu mezi abiri amaze yindwi imwe aciye agaruka asuye nyuma y'ukwezi ntibikunda ko uwoja guteta ico kibazo cyangwa ngo bari sterile batabana ntibabana umwanya ntukwiye kandi naho nyine miburi panda inane abongereza bavuga inane afanka bavuga imyaka ibiri mubana ivyo mubikora gutyo hanyuma mwico gihe uvuga ati ashaka kwa ico kibazo cya sterility mwico gihe rero ibipimo byo kwa muganga par exemple nka n'amaspermatozoide naho ubu yasohora gusa ntibikwiye kwa mwe urapima ukaraba nombre d'abord angana gute kuko hajya cellule ovule ni cellule iri forte kugira ibe féconde baza kwibomora bisaba ama spermatozoide menshi naho haba ari imwe bisaba ko ziba ari nyinshi zahuriye ko rimwe mugimika ba féconde hanyuma izindi tukata donc uraraba nombre ya spermatozoide angana gute deux uraraba la forme ko spermatozoide ifise ni tete ko no numutwe nafisa ibihimba ariko usanga zifise nyamurobo spermatozoide zifise nk'ubumuga naho zogenda ntizishike bisumuturikare voilà cyo gasanga kwera pH vaginal entre guillemets ni acide kandi c'est juste kugira ngo habe protection ya ibihimba vy'rondoka vy'umugore kubera hari imicafu yo batera ama infection niki hakaba kandi n'ayandi ma bacterie ari mu gihimba c'umugore adatera ingwara ahubwo ajejwe ni nka protection haje ibindi bica bipfira mu nzira rero amaspermatozoide arashobora kuza kubera iyo pH ni acide ivyo bintu byose ndiko ndavuga ni ma obstacle en fait oriye ho kuduga kubera ko fécondation dejibera ahantu kure ahantu mu matrompe niho fécondation ibera hanyuma iyo féconde kacize kicara mu gitereko donc n'urugendo rurerure nico gituma kugira rukironde kugira ushobore kubahuka kuvuga ngo uyu ari sterile no kuvuga bakoze ibipimo warondereye ku mugore ukaronderera ku mugabo ivyo bintu byose ukabica hirya no hino hanyuma gira umenye n'umuti wo muhaca ko ufasha abo bantu eske abagore eske womengora yavuze ngarutse toujours ku bagore kuko bwa spermatozoide compagnie eske no abagore ivyo bibazo baba bafishe nk'ivyo Cynthia yavuze ama perte vaginale ari malodorant ama séchage vaginale ama baisse de libido parce que perte ari malodorant des affiches nous bactéries infection vaginale c'est plutôt traitable facilement parce qu'infection mais une baisse de libido on veut yuko iza gutuma umva umugore nakibishaka nakicemerera umugabo habe ingorane mu rugo bla 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 hamabize kuvyara ibindi kuri atangwe kuri baisse de libido umva yuko nabo bagabo bagenda kurondera iyo miti ni kubera peut-être atari performant canke atumva ko ashikana hano donc les deux nivyo bituma nabo bantu baronka abakiriya avuga ati ushaka libido y'umugore igumiri top hamwe mudashikana n'umugabo n'uwo mugabo na gumuri performant est-ce que kwa muganga baisse de libido y'umugore barayitreta
Ego erega byose nuko hari imiti mugabo ubanza kurondera d'abord ukelimina eske kuko abadamu kimwe n'abagabo ije ifo ko bakimenya umudamu si ibintu azanamwe umubiri gusa arazana nk'ama emotion azana nk'umutima arazanamwo aza wese rero Umugabo ni nushaka ko machine. ejo waramukubise siko ayimucuza après une semaine ataraheza atarakwakira kubabarire kucuza ngo acashoka bishaka ashobora no kubishaka kuyundi muga ntabishake kuri wewe par exemple donc ivyo ni amafacteur menshi utegeza gukontourna kugira urabehera ikibazo afise haro umuntu ashobora base de libido ku muntu uyu ku mugabo wewe par exemple mugasanga uyundi muntu ewana ni kibiriti est-ce que ubaza yuko umuntu afise base de libido c'est un problème quelque part entre lui et son mari ese mwe muri abapsi n'abaje niko donc byose urumva utegeza kuronderera aho hantu hose kugira umenye ukungene uri bufashe uwo muntu mugabo umenye yuko kwa muganga hari imiti ku bantu bafise base de libido hari imiti ku bantu bafise izo séchage vaginale canke ivyo vy'ama écoulement atari ari malodorant ashaka kuva ku ama infection ya col cervicite n'ama infection menshi ashobora gutuma umuntu agira ama écoulement atari normal muganga habyo bita amafoti barenari ibipimo dukora barabaza turabizi ukamenya iyo liquide bijya biza kwa muganga turabipima ukabona les bactéries zirimo ukabona ingwa imicrobe cyangwa imicafu ushobora kwikura mutera ingwara yari ukamenya n'umuti ushobora kumwandikira naho kugira ngo utsetse ikintu ubanza kurondera ico biko biravako bakoze nega Cynthia mwebwe muragira wabivuze kwa mama ati turavuga ati sometimes tija kwa muganga wewe nk'uwo munajebwa ati je libido ya vyanse ugasanga aje kumwe imiti maybe ariko batumvikana n'umugabo asigaye amushisha nyene eske murakoresha namwe iyo conversation before yo kuvuga ngo canke shemwa canke avuga ati canke umuntu akubwira ati nanje shaka umuti nyene kugira bigende neza nyene bwa ati akira umuti uri ngaha cyabanza kumukonsera ati ntabwo ufite ikibazo parce que je me dis que tout médicament niyo miravumba niyo biayi binyoye vyose le corps yatewe akavuga ati trop c'est trop est-ce que namwebwe murakoresha iyo systeme kwanda kuvuga ati tuze tuyage twumve ko atangwa ufise akantu gatoyi Cynthia nagomba kumbe nanje ucumwe mwana nakakabazo kuko nk'iyo umuntu peza umuntu ariko arakura plus akura nk'umugabo plus niyo désir sexuel en fait igendera gabanuka kandi atari ko biri anormal aluko biririye na development y'umubiri w'umuntu eske mwico gihe naho ako numvumenga hari n'umuntu abwira n'umuntu afise nka 60 mva ni hamusha guhura n'umukobwa ugasanga ari cardage aronsa amahera afite 50 acagira mariage n'umukobwa wa 25 wa myaka 10 yakuje 60 umukobwa afite 30 we waracari strong aracari bishaka umugabo naho vyagabanutse mwico gihe hari gihe usanga ari ibintu udashobora gutreta kubera usi nivyo bintu byo gukura urumva nibaza ko navyo nyene murabitena ko compte ego oui ego navuze nti c'est une communauté biraza muri sindi umuganga uza kunyitura ntabaje kwitura umuganga mais kubera peut-être maze kuvugana na benshi hariho n'abatubahuka kuvugira muri groupe ugasanga ni je peut-être ego mugabo c'est le partage d'expérience c'est kumvirizanya hama kamenya kumbe ugize uku kumbe cyari kibazo yari kubera nta z'umubiri wanje yari kubera nta peut-être ko narinzi no kubibaho yego sinarinzi ko bibaho ndibuka umudamu umwe yigeze kumbarira ngo mfise umukobwa wa 18 ans ngo niyo nkimenya ko umugore aheza donc nk'izo kazi rabaho genre nitwara umwana afite ingorane arakuze ku buryo arakuze umva umuntu afite umwana wa 18 ans umuntu ari expérimenté yari censé kuba ari expérimenté yari censé kuba afite expérience mu rugo yari censé kuba bizi mugabo kubera yuko ata muntu numwe bigeze bavugana ivyo bintu kubera kujya kuntu batwigishije yuko imibiri yacu niyo kunezereza kuvyara no kuzezereza abashinga nta voilà donc ibindi ntanagerageze kuvyitaho or
c'est pas parce que wewe utavyitayeho ko tu vas pas subir les conséquences muganga araza kunyunganira iyo systeme yo guheza no kugira gute niko ni Imana yabiremye niko niko imibiri fonctionna est-ce que nta ma conséquence ahari physiologique peut-être kubera yuko adaheza naho mu mutwe watarabizi nk'uwo mudamu par exemple ntiyarazi ko ivyo bitegerezwa nuvuga ngo ntanavyitaho abona umugabo ahejeje agaheza conséquence je ndamaze kumva yuko hariho beaucoup de conséquences sur l'humeur agira hein amaso d'humeur ama stress naizana na ma cancer hariho aussi ivyo umubiri udégage pendant que tuba turiko turaheza donc ivyo vyose mu gihe atabikora correctement nta izo conséquences zoza zozisubisa donc rero pour répondre à ta question turafashanya hari igihe asanga ca kibazo ciwe kitari kibazo mugabo yari kubera voilà c'est ça l'avantage de la communauté et ugasanga yari kubera kutamenya kubera ivyo n'ibindi yego hanyuma ntaguciriyemwo ico kintu uvuze en fait ni cyo gupartager kubivuga hari umuntu yibaza ko agwaye atagwaye exactement je ndazi entre guillemets umuntu umva we yafite ikibazo ahubwo abandi bita ko ari nk'umuti yagize angaki yagize mariage hanyuma nta kirango yarazi nta kirango umva be n'umugore bose bari aba bleu hanyuma umugore mugabo yari wewe ntiyari hafite ahubwo wewe vyari plus amukoze ko bikaca biba plus ashaza kwa muganga epia ati bijya jewe ndafite ikibazo umugore sinzi ngo anafise funga turamubaza ati none bimeze gute bakagira n'amasone yo kubivuga mu nyuma ngo uvuga wewe umugore ngo hanyuma mu nyuma babivuga donc twaciye tubafasha nk'aba n'ibya psychologue nyine kwambwira ati ivyo uririra n'ivyo abandi barira barondera donc ni ivyo ko izo communauté vraiment zirakenewe gose nanje harabambarira ngo yatizane wampaye ngo vyaciye bavyinshi ngo numva n'isoni urumva bimutera isoni parce que éducation toujours tuguma tugaruka kuri éducation Mera Andrea kwaje ikibazo ni wacishuye erekana ndashishura urumva akumva umengo umudama akumva umengo le fait yuko yahejeje peut-être parce que umudama ahejeje hari ukuntu umubiri wumera agaca yumva umenga yo ahava nyimvira kwiki nabikuye bino bintu kubera iki nabaye uko yo ndamweretse ko nabishatse cyane ukamenga birateye isoni bishaka urabibona yo ahava yibaza ko nabishatse cyane ndugusutwa uwo n'umugabo wawe uribaza ivyo bintu urumva donc ntiyiyepanise ntiyiyugurure akaguma ari éducation vraiment éducation n'ibintu bya voilà donc naho rero l'avantage d'être muri yo communauté jewe nico nashatse en fait hama pour répondre à ta question aussi wavuze facteur âge aussi le sexe est un organe nk'izindi ça s'entretient et ça prend les coups nk'ayandi maorgane afata et kujya rero usanga donc avec ukuntu wagira nabaho byose biratuma à un moment udashobora kubandanya umeze nk'uko wari umeze cyane donc style de vie ufise ingene alimentation yiwawe byose mugabo ugasanga peut-être que tu as aussi un réel problème de santé hama rero muri ayo matraitement harimwo vyose harimwo yari nk'amatraitement iyo uyifashe utegerezwa no kuyifata imisi yose hakabaho posologie tu prends ça le matin tu prends ça le soir expectinga gukira pour de bon et on a beaucoup de cas réussite nyinshi turafise n'ivyo ibiri no vita ponctuel ibiri occasionnel ufata mu gihe nta kibazo yego ca santé réellement office ni peut-être weje kugira stress ikomeye peut-être habayeho choc émotionnel wumva sinzi peut-être uri kuronsa muri ico gihe peut-être je sais pas hari ikindi kintu cabaye catumye yuko de façon momentanée utari kura rero urosa akantu wifashisha hanyuma urugo rukabandanya rufonctionna ntiruje muri stop pourquoi pas ne pas essayer muganga
bakwaje ikibazo Bakiye ati Mission eske abantu ni ikibazo cya nyuma muganga asubwiye yabajije ikibazo ngo eske abakenyezi usanga ari ngaho nyene atana kimwe casohotse nkuburyo nk'umuntu ataja muri règle iminsi myinshi n'ibiki hari abantu babitinya n'abari ku contraception amaze nk'amezi 5 ataja muri règle kubera méthode contraceptive ariko biba bimeze nabi est-ce que il y a des conséquences ou pas du tout nyene twatwibere ngaho ndagufashe gato hari abana ashobora kuvuga ati none nimba je nta ndabizi ko nshobora guheza mugabo nkaba narimbaye neza n'umugabo wanje akibaza ko yarabayeho neza mugabo ntamenye akaza kwibuka ati après bya bintu byose narangiye canke ibintu byose byabaye byavuye kuri kino kintu ya mabuto nagira yari kweli ibi tuvuga batabitwigisha nuko twa tubarivuza ndazwa abantu bazodutuka mugabo ugasanga hariho abantu benshi baronse ama information ati kumbe murangi bihora bibakora ko habaye kino donc ko atavyo yarazi hariho ingorane zo kuba bimeze uko onye ingorane nk'ico yavuze ni hari umuntu ata information imwe afise burya ikintu ugifitiye information dufate warakironka hanyuma ukakibura mw'ico gihe birashobora no gutera ingorane nyinshi mugabo ku muntu w'umu bleu atakintu na kimwe yigeze amenya hanyuma biraba akumva kumenga iyo bandanya mugabo kawengira nuko bimeze ugasanga afite kumwe navyakira ukuntu avyakira nivyo vyotera ingwara iyo rero avyakira ku magara yiwe wabivuze nk'iyo umuntu par exemple bimutera stress urumva wowe nturi urashika washaka gushika ariko urazi yuko ari ahantu ushaka gushika urabizi dufate nico kirumva uragira iyo stress ukumva urashavuye ugasanga uriko bimwe bavuga vy'amayumeur ugasanga ko wishura nabi ugasanga kugira iki mugabo stress ujya sima kubizi n'utabizi les conséquences zo ziramubako amenye impamvu oui les conséquences je mvuga nizo psychologique canke ivyo guhindura ni nkama par exemple iyo umuntu ariko araja muri menopause amenga skaye hari ivi atukana abwira n'abantu asamira hejuru n'akantu gato yashakagira kanini n'ibintu bishika mugabo kuvuga yuko uwo muntu par exemple vava yimutera ikivyimba canke iki oya sinibaza urumva cyo usokana n'ama menstru oya naga nabucana abari ubucafu se none aho rero ugombye kuvuga yuko umuntu atabigira eske tu penses ko azogwara batubwira urabe nk'ama communauté sinza kuyavuga guciriyemwo hariho nk'ingwara bakunda kuvuga ko zikarira aba bantu kubera batigera je nariko ndavugana voilà nzi natutuza wo cyo shaka nk'ama fibrome c'est pas la mais non fibrome ntiva ku muntu atahejeje oya ahubwo nukumenya ko umuntu agize ni naho nyene sont des études qui ont été faites zekana yuko umuntu yavyaye par exemple uwo muntu afise risque nkeyi zo kugira ama fibrome bien que nabo nyine ari abantu bashobora ama fibrome ejo bituma ayo ma communauté wanse kuvuga ushaka gusanga ama fibrome ari yo cyane si kuvuga ngo ni kubera abantu babitahure wowe ushobora kuduturira n'amakosa urumva we na makino muteye abantu uvuga iyo niba ari ingwara ya fibrome je sais pas ni fibrome ni ingwara ni bivyimba bija sur utérus canke ni bivyimba mugabo kuri utérus donc je sinzoyigwa utérus ni munda weri kichaka igwa kana avyaye oya bakubwiye go navuze yuko wavuze ngo uracari mutarika twazi nzakuze baba urashika urumva waravyaye ntibisigura ko udashobora kugira fibrome fibrome ntibisigura yuko umuntu atavyaye bambe yavyaye adashobora kugira mugabo nabwiye ko ama étude yerekana yuko umuntu yavyaye kuvuga enfin c'est plus de risque yo kugira ama fibrome ku muntu ataravyaye voilà nico kinashaka kuvuga mugabo apana ku muntu wango yagize ama rapport sexuel hanyuma ntiyahejeje ivyo c'est différent donc iyo nico kintu bavuga kuri ivyo sino ko umuntu yogira une maladie ugasanga arafise nk'ikivyimba canke infection canke ikingo kubera atahejeje oya shino kwapa mugabo okay basi tuvyoroshe si tuvuge mu mvugo yoroshe hariho ama consequences yo kudaheza yaba mato yaba manini arahari oya ariho nyene hanyuma hakaba ni n'ama avantage yo guheza sivyo zaheze aravyigani ego
yavuze nibyo reka duheze ikiganiro peut-être duheze ikiganiro kukumva ni birebire coba kirekire cyane ko direct bakirekire ariko nibaza yuko mu mpfunyapfunyo twumvise yuko na sense yabivuze hari ibintu bavuga ati genda kwa muganga muganga hari ibintu utasanga ari ingwara ari kubera umubano mubi cyaye kutima cyangwa stress urimo ukiyumvira ngo ndafisi ariko yabari muganga yababwiye ko nawe nyene avuga ati hari ibintu bifasha n'imiti tunwa chimique ivuye mu ma plante rumva ariko évidemment ikintu utakizi utazira cause ntiupfa kunwa ibintu byose ega none utagenda bavyaha gutyo onye uyo ngo ndafise yarowe muhira ukacugotomera udafise ngo ikizira ukacugotomera ugasanga hari abantu barabidoga urumva abantu ngo nikitagora urumva hari abantu hari muganga barayidoga kuri Twitter ngo hari abantu baza kwa muganga basinzikaye kuri abanje kwivura automedication yaba muri méthode naturelle canke chimique automedication ya marimbi donc rero jewe à mon avis kugira peut-être n'abandi bavuga akantu kanyu nibaza yuko umuntu yo kwimenya abona afise kibazo yamaze kuyaga ko iyi community y'abasense ni d'abord kuyaga hama bavuga ati hewe finalement ona kimukenesha kuhindura environnement arakirira no mu kuyaga no kuyaga sanga umutima waruhutse umeze neza nta bintu keneye canke nwagacayi niki vyanse gose muganga arandire ngaha araza gufasha oya nibirinde ko nka gose Dr. Psychologue la oya Jenny bazadasya Jenny bazadasya ahubwo abantu batandukanye umuti kama n'ubupfumu hariho abaza kwiyumvira ko turavuga ngo tuvuze umuti kwa kama ari ukwivura akaja no kurondera umuganga w'ikirundi oya hanyuma hariho umuntu kameme ariyumva akavuga ati iki kintu nukuri nta handi no gitwara atari kwa muganga nta handi hose no bandiko ndibesha kuko na Cynthia yatubwiye ati natwebwe hari umuntu aza twamubwira tuti oya ja kwa muganga ivyo sivyo tuyagira ngaha genda uyage na muganga hanyuma arabe ico yo gukorera rero nibaza ko n'abantu badukurikirana n'abantu baciye ubwenge n'abantu bakuze n'abantu kandi ego bari hariho abatazi vraiment hariho kutamenya kujya nyene mugenzi wacu uzi la journaliste usanga nyene yatakaye ariko mwumve ko hariho kuyaga mwubahuke abantu benshi muza kuraba ikiganiro ndabizi cyane murafise amakomantere muza kutugirira yo kutubwira ukutariko turabamenyereye cyane nacu nagishashe mugabo ico nzi naco nuko hariho benshi cyane dukijije hariho benshi cyane bize bivuye kuri kunyigisho za muganga Landry bivuye kandi no kunyigisho za Cynthia ku kiyago ca Cynthia nibaza rero ko mwese muko maratwumviriza hariho ahantu uca witora ukavuga uti kumbe ca kintu canje ni iki ureke kumva ko twaragize ikiganiro c'ubwa mbere twarabonye amakomantere ureke kumva yuko hari ikintu kitari ico kuvugwa kuko ico kitariko kiravugwa nico kiriko kirica urugo rwawe nico kiriko kirica wowe nyene deje nico kiriko kirakwica docteur yatubwiye ko cica umuryango kikica igihugu nta terambere ribaho iyo bitariko biragenda neza mu rugo rwawe rero twige kwimenya wewe wimenye uvuga uti iki kintu je naco nahorana uko kuntu nahindutse suko nahora nibona nimba tariko nahora nibona nturi wenyene hari uyundi muntu ameze nka wewe rero utarondeye umuntu biyagira uzoguma wibaza ngo ni wewe uzoguma wibaza ngo uramugaye kumbe nakantu gatoyi cane usanga mu gitondo bigushikiye ku mugoroba bikaba vyaheze kubera biyagiye umuntu yakweretse ingendo bibugenze nuko jambo ritungane bon jewe iki kiganiro vimba kiranyigishije gusa ndababwira je ndakunda fun and fact kwe nagira twinshi je bebe ozi hanyuma subwoba kwi emission ishobora gukura base ya pole na subwoba cyangwa asanga turayitinze kuri Twitter no kuri Instagram na YouTube ariko ikintu novuga nuko mwavyumvise hanini biva mu kiyago uboke muvuge bacungana n'ikindi ngo uja gukira ingwara arayirata muvuge banzukira umutima iyi mission yo gukiza imitima ingorane mufise ziveho
tunda gutata kenshi amasuje y'ingo n'imiryango kubera ko akenshi bipfira muhira aho urara aho uba kuziko bipfiriye aho uba uja kwandukiza abandi bo hanze yes ukaza kwandukiza igihugu rero nibanze bikire aho tuba mu nzi iwacu tubeho neza hama tuje kwandukiza umunezero n'akanyamaduku dukuye muhira iwacu nibaza rero nivyo naho menga biri tabu ni bimwe mu bibera mu ngo zabanganga canke mu mazu y'abantu benshi barabiganiro vyacu kandi ugasanga ibintu byari ko biravugwa kubera ko mwatinya kubivuga twere duhari kugira twabere ijwi turi incungu mudutuke ariko kandi nimba badututse muce mutuvugira kandi ikindi batangurana ikiganiro ari babiri bakirabane hamagara umucance wawe nimba ufise ico kibazo jewe nimba nanje ari umugabo w'iwanje ikibazo ndiko ndagira iyo tuko turarangura amabanga nawe arakibona arakizi rero mbere yuko je nza kukironderera inyishu tubanze twege nawe tubanze tukironderera inyishu twenyene hanyuma nitwabona ataco dushoboye nitwabona ico kintu turiko turagitora duheze tugitware mu babishoboye mbe kwitwara hanze banza muheze mu nzu yego sinzi arafise akajambo kanyuma ashaka kuvuga kugira duheze ikiganiro na Landry hanyuma aca tubikebanura alors je ico novuga mu guheza nuko kimwe ntigikuraho ikindi c'est important yo kuja kwa muganga iyo ugwaye iyo wumva ufise ikibazo ni muganga ni wanagufasha niwo gupima ni wazi ngene bakora ibipimo akagupima akamenya ico ugwaye vy'ukuri mugabo uretse ivyo les solutions zirahari hari abantu bari désespérés ariko hari abantu maze kubona aza akambwira je peux finir par ndiko nsoma agatémoignage no musi kagize umusi wanje umwe yandungikiye yavuze produit yitwa Lubrifem yanyandikiye ngo Lubrifem Seigneur qu'est-ce que j'ai testé et Seigneur qu'est-ce que j'ai aimé c'est le produit de tout mon bonheur aujourd'hui c'est lui ma solution parfaite un truc de dingue une présence discrète pas d'odeur pas de goût et un impact certain. Bonjour la self-confidence. Wow. Lubrifem, je l'ai testé, je l'ai aimé immédiatement après. Lubrification instantanée et à longue durée. Au 4e jour, j'ai encore son effet. Aucun de nous deux se plaint, au contraire, des sourires, puis des fous rires et des compliments sont le résultat des bienfaits du Lubrifem. Lubrifem, c'est le plus beau des secrets que je garde et le meilleur des astuces. À conseiller vivement kubashaka bose ibintu bitesa kandi birenze. Voilà. Niyo ni commentaire narose no musi kubona haye un de mes produits et n'umuntu aryohewe mu rugo n'umuntu qui se retrouve yavuze self confidence agaruka na self confidence parce que kubaka le noyau de yabivuze muganga kintu c'amabanga ni kintu umushinge donc iyo bigenda neza c'est pour le bonheur de tout le monde iyo abavyeyi bamerewe neza n'abana bamererwa neza no ku kazi baraba beaucoup plus performant donc les solutions sont là ukaba uhari wihebuye vuga uti je sinzi ngene bigenda essaye peut-être que hari ikintu co gufasha peut-être ko hari ikintu co garukana sourire muri mwebwe entre vous et votre époux. Voilà. Okay. Jewe nako ndiyumvira baguhena jena ikintu nohereza ko ni c'est juste ni iyo hari ikibazo mu muryango mu rugo ngabo n'umugore ntikibe ikibazo cy'umuntu umwe nimba umugabo peut-être atabikora nkuko umugore abishaka adatesa umugabo nikiri kuba ikibazo cy'umugabo gusa parce que ni ikibazo cy'urugo rwose nico gituma twebwe imbere yuko waborda ikintu nk'ico naho umugabo abaje ngo ati vyoshoboka kuzana n'umugore wawe umugabo akavuga version yiwe hama n'umugore akavuga version yiwe kuri ico kibazo cy'umugabo kuko abo ubwira ubashira ahantu bose baronderamwo umuti kuko ifuko n'umugore ashiramwo son apport n'umugabo hanyuma ugasanga ibintu biratoye nyinshi kandi akenshi uko yabivuze usanga ari bibazo usanga bidafata n'ibintu birebire ari juste kubayagisha akantu k'astuce babwira et puis ça donne les résultats inyuma y'imisi mike ugasanga ko guha témoignage naho nyene meza ico ni kimwe ikindi naco jewe no batumira abantu bose nuko bokwama je sinanka yuko hariho ibintu bishobora kuva mu byo dufungura bishobora kuva mu bintu naturel mugabo nguma ndi réticent cyane
kuri impact bishobora kugira ku muntu par rapport ya état de santé yiwe kuko tugendana ibisata tugendana ingwara tugendana ama hepatite tutazi Yes. boza bagira campagne de dépistage ama hepatite virale abantu ama hepatite B na hepatite C utanga uko bangana urumva aho boza bagira bagapima bakagira ico ta bilan renal amafyigo uhagaze gutyo ntuburamwo banga usanga bafite ico kibazo rero jewe naho ngumana ayo makenga Ubwoba, ya. kubera ko eske yerema nico kibazo mfise conyene sinushobora kumwe bino ugasanga nabira navyo biciye vyononekara naho je mbwira abantu ufise ikibazo nkuko yabivuze manzi ati uje kwipimisha ndaja kwa muganga muganga. test général bilan général ati ndi bon genda hama umuganga murashobora kuganira banashaka akanaguhana témoignage y'ahandi hantu nko kwa Cynthia amwe ati okay si ufise amagara meza ça va marcher jewe qui suis-je kugira nza kuvuga ko ivyo bintu ça ne marche pas alors que ufise témoignage ko ça va marcher urumva donc nivyo abantu bamenye ko amagara yabo ntibaze barapfa gusimbira ko bapimira Yeah, ko sure. ibintu batari sur yuko bameze kuko nka Nikita n'amaje Ucara kunda tension ubona- yawe uheruka gupimisha tension arterielle yawe je n'ose pas donc nivyo abenshi tubayemo nuko murakoze murakoze cyane abakurikirana kino kiganiro nanababwiye ntaho ko ntazi igihe kiza kumara kino kiganiro ariko bukihejeje bizu atwa mwa nizere ko wakize neza ko ari byinshi wacungutseko hama kadushimira abatumire bacu buyo munsi Landry merci wakoze kutwitaba naho wacerewe nukuri mwakoze wabaye wakamaro cyane sinzi ko dusaba bampa umwanya sigura ivyanshikiye ntibikenewe qui s'explique que ari ibibazo vraiment vyabaye mugabo ndabizi muri abantu bakuze kandi batahura mwo ntahura urumva arashobora kuva ahantu ugasanga ari umuntu aremvye ugashuka ati ebana urumva ko narahiye ko amagara y'umuntu azoza imbere ikiganiro ça peut attendre urumva bye cyane urakoze kuduhenda Cynthia iyo wakoze na cyane droit wari kuyiga nukuri kuko kugofera Merci. numva ubizi wakoze gutwara umutumire wo waje n'imbere na kare wihanganye Wakoze umwanya muri kwihangana ngaha cyane. wakoze cyane kwihangana j'espère que uzoronka ama commentaire meza et na feedback iri positive yego hanyuma abaravye kino kiganiro ngo ndabibasubiramwo mugira ama commentaire atwigisha parce que twicaye ngaha amasoga tubigisha muze na tumwamwe mutwigisha muga mutwigisha gute gute abantu bakuze apane mudukebure neza mu ndero atari ibintu vyo gutukana no kuvuga nabi byo nyine tubishigikirana gato kubera ko nta muntu ushaka kwigisha ariko uramutuka tuzifuta no na nzofuta mugabo nzo gushaka like ndakubwira kwereke ko uri ridicule oya baramuyishurira nico ndabikundira yego abakunzi bacu anyways Bloqué. Dacia merci wakoze cyane natekereje kaburo yo nta kintu na kimwe merci madame Nikita merci aussi la mugabo journaliste entre temps avant ko emisihera bagiye yarapfuye acari mu kanuzi k'abageni acari kuri madame kizaza tabarirambirwe ja turari he oya Baduha murikuraho madame Nikita Bagigi nobemere ok a vendredi tugaruke gutya nyene mu nduru zigisha kandi zigisha twese turakunda cyane Darlene baba yambu na tubone bye komantere yawe Siren Vibes TV.